tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nashaka dufata umwanya wo gusanga ijambo ry'Imana. Tujane hariya mu cete ca mbere Petero yanditse igice ca 5:8. Ijegwa gishasha nizera ko kigomba kituhagurutse ku yindi nivo. Witeguriye kwakira ikintu kidasanzwe muri kino cigwa. Tuzogifatira nk'imisi nk'itatu. Nizera ko azoba ari ikintu gikomeye cyane kivyutse hagati yacu. Ava ngo mwirinde, sinzi ko mwashitseyo. Ava ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ariwe wa mugwanizi, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwarotsa. Mumugwanye, mbiza ku 9, aba ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Twese tuvuga tukwizera gushikamye, ukwizera gushikamye. 9 aba ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishiswa kuri bene data bari mw'isi. Haleluya. Nashaka ndabaganirize muri amaseanse nk'atatu. Nagomba ndabaganirize icigwa nk'emera yashize ku mutima nise ukwizera gushikamye. Ukwizera gushikamye. Twese tuvuga ati ukwizera gushikamye. Ukwizera gushikamye. Usomye aya majambo Petero yanditse ugahera ku 8, niho ngomba mpere kugira ngo ntebe shike ahantu nkomene ikico ngomba gukomereka no munsi. Ni cigwa azongenda ndakurako gato gato katwubaka. Ku 8 yavuze ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ariwe wa mugwanizi, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwarotsa. Now muri murongo wa mbere mu gice cy'umurongo 8 harimo amajambo amwe amakomeye ngomba ko dukuramo. Ijambo rya mbere avuze ngo mwirinde ibiboreza, ijambo rya kabiri avuze ngo mwame mugavye, gatatu acavuga igituma avuze ibi byose ngo ni kubera umurezi wanyu ari wa mugwanizi, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwarotsa. Nagomba mpere iki cigwa canje hano mu kukwibutsa ko ishengero rirafise ico birayise umurezi canke umwansi. Ishengero rirafise umugwanizi yitwa Satani. Ngaha Petero yariko aramera nk'umuntu akangura ishengero, agiyibutsa ati ntimubeho nkaho atamwasa hari, mugabo mubeho muri conscience ko hari umwasi. Ati kandi uwo mwasi ntiyicaye, ivuga ngo agendagenda yivuga nk'intambwe, arondera uwarotsa. Nshuti yanje, nagomba ndabasubira ndabakangurire kubabwira ko umwasi w'ishengero burya si ubukene, umwasi w'ishengero si ingwara, umwasi w'ishengero si ukunanirwa cyangwa ibindi. Umwasi w'ishengero ni utera ivyo. Utera ivyo rero bivuga ngo ni Satani. Kandi ivuga ngo yama igihe cyose agendagenda arondera uwarotsa. Byumvikana ngo iyi saa tuvugana umwasi ari ku gikorwa ariko arakora.
ariko aragendagenda, ntibatubwiye ngo agendagenda kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu cyangwa kuwa kane hama kuwa gatanu akaruhuka. Batubwiye ngo agendagenda igihe cyose arondera uwo arotsa. Mu yandi majambo, bukeye mu gatondo aba ariko arakora, bwije aba ariko arakora, busuye bugaca aba ariko arakora. Amasaha 28 kuri 28 bivuga ngo aba ariko aragendagenda arondera uwo arotsa. Mugabo acavuga amajambo akomeye cyane, avuga ngo nuko rero mube maso mwirinde ibiboreza. Iri jambo ariko aravuga ngo mwirinde ibiboreza ndaza kurigarukako imbere gatonyi. Mugabo icambere nagomba ndababwire ko hariho umwasi Satani akora cyane umwanya wose arondera uwarotsa. Mvuze gutyo aramacavuga ati pastor, Bibiliya ivuga ngo arondera uwarotsa bisigura iki? Ivyo bigomba gusigura iki? Ushaka kudukomena iki? Ndashaka kubabwira yuko Satani iyo afashe agateza umuntu, par exemple nk'ingwara, cyangwa agateza umuntu kwankwa, cyangwa agateza umuntu gukritikwa, cyangwa agateza umuntu ikintu kanaka, cyane cyane objectif yiwe suko ivyo bintu biba kuri uwo muntu. Objectif yiwe ni nini gusumba iyo. Nk'ubu ateje ingwara umuntu, icyo ashaka ubwa mbere suko uwo muntu agwara, icyo ashaka nico ngomera kubarire. Ndashaka nakubwira objectif ya mbere y'umwasi, hama umenye icyo uzigama gusumba ibindi. Umwasi nk'ubu ahagurukije ku muntu critique, bakamukritika ahantu hose, bakamukritika ahantu hose, cyane cyane icyo yaragamije suko bamukritika, icyo yaragamije ni kinini gusumba ayo makritika ariko aravugwa kuri. Iyo haje umuntu kanaka hama gasenga, hama ijya asengeye ntabibone, umwasi akabibroka ahantu kanaka, ibyo asengeye ntabibone, icyo agamije suko gusa uwo muntu ivyo bintu bitamushikira. Icyo arondera ni kinini cyane gusumba ivyo. Nicyo naje kukwigisha kino gitondo. Icyo arondera igihe cyose, haba mu muryango haba gutumvikana, icyo arondera burya sumwimvikano mukenyi mu muryango, icyo arondera ni kinini gusumbaho. Iyo haje nk'umuntu kanaka hama ukabura umuntu, murumva birababaza, birakubita umutima. Muga icyo akeneye burya suko umuntu ababara, akeneye kinini gusumba ico. Ububi bwiwe cyangwa ikintu barondera ni kinini cyane gusumba ko umuntu yabuze umuntu kanaka, cyangwa yatakaje akazi, cyangwa ya depojano mugabo ntiyarosa akazi. Icyo arondera ni kinini gusumbaho. None icyo arondera ni iki? Icyo arondera ni kimwe cyonyene. Icyo arondera barondera ngira umuntu yoba deconnecte n'Imana. Data wa twese ntasubire kwizera, ntasubire kwishira ku mutima, kuko pepote ivyo mu buzima bw'umuntu tanke umutima wiwe ukimatanye n'Imana, iyo ngwara izogenda. Umutima wiwe ukimatanye n'Imana, ubwo bukene buzorengana. Umutima wiwe ukimatanye n'Imana, ayo makritika azohera. Nacaragira umuntu akicizera Imana. Umuntu akicizera Imana, Satani pepote ivyo yotera mu buzima bw'umuntu tanke atarakora kuri relation yiwe n'Imana, ivyo bindi biriva ngo ni ivy'akanya gato bizorengana. Igihe Satani yatera ubuzima bwa Yobu, Imana yavuze ikintu gikomeye cyane. Amubwiye ngo ukore ku mirima yiwe, ukore ku bana biwe, ukore ku masho yiwe, mbwa nukore ku mutima wiwe, ku bucuti bwiwe n'Imana bugume bumeze neza. Nukore kuri ico. Ico rero kirakomeye gusumba ibintu. Praise God. Rero ico naje kukwigisha kuzigama ico, kuko ico kizigamye ibindi bizokwiyarinya na relation ufitaniye n'Imana. Praise God. Vuga ati relation yanje n'Imana irakomeye gusumba ibyo notakaza mu buzima. Alors igihe cyose adutse atake kanaka, nagomba kubwire ikigamije. Igamije ni gute uyu muntu no mudetasha n'Imana, ni gute umuntu no mukura ku Mana. Alors Bibiliya ivuze ngo aguma genda arondera uwarotsa. Nimwiyumvire ngo arondera uwamira mu buryo bwo kumira gutya. Arondera uwo yomira kwizera kwiwe. Arondera umuntu kwizera kwiwe yo kudeconnecta na data, kuko agudeconnecta na data burya amagara yawe arashikiye, ubutunzi bwawe arabushikiye, abana bawe arabashikiye, ibikwerekeye byose arabishikiye. Mbwa ugifise data, buri marika nakubwira, ugifise ukwizera kwawe, kwizera kwawe utarakurekura, burya wacafise itsinzi. Pepote imisi vyomara, bitubwira ngo ukwizera kwacu niyo nsinzi yacu.
purudire yuko naho vyomara ukwezi uzotsinda mu kundi kwezi gukurikira, naho vyomara amezi abiri mu kwezi kwa gatatu uzotsinda igihe uzigamye ukwizera kwawe. Alors bibiliya nico gituma itwankuraja kuzigama ukwizera. Umviriza, umwasire wacu bivuga ngo agenda kandi akora mu buryo buyoberanye. Ashobora no kuza kuri mwene data wo muri eglise akakubwira ibintu cyangwa mugapfa ibintu mu mutima ugaca ufata decision, ndabivuyemo nkomerekeye mu ishengero. Ibyo si bisaba byo gukomerekera mu ishengero, kuko naho komerekera mu ishengero cyangwa komerekezwa na bene data. Nyumviriza, igikomeye wari ufise si mwene data, n'igikomeye wari ufise si inyubakwa, igikomeye wari ufise ni horaso na data. Alors wivumbure cyangwa ureke, ushavure cyangwa ureke, nga ntuzoshavurire horaso yawe n'Imana, ntuzoshavure utakaza horaso n'Imana. Ushavurire ibindi, mbwa ntushavure utakaza horaso n'Imana. Utakaje horaso n'Imana wishe vyose. Praise God. Nk'ubu turiko turavuga kandi birivuga ngo agenda objectif yiwe arondera uwarosa. Mbega ho bari abantu arosa, ho bari abantu basamara akamba kabarosa ya kirabwira n'Imana. Mbe nk'umu gisagara cya Bujumbura ishengero rinini yaginjiramo abantu bangahe? Sinzi ko mwabitora, ahubwo ryo bari irihe? Ntabiharo murakora. Reka mfate kwisi ari ishengero y'umupastor araho yatashe yitwa Yongicu, batubwira ko ari ishengero rinini cyane mu mashengero ari kwisi, mu bibanza bimwe ikorana mu abantu benshi. Ngabana Imana, burya murazi yuko ikibanza kinini cy'abakristo cyangwa ishengero rinini ry'abakristo atari ryo bavuga mu isi. Igitigiri kinini cy'abakristo ni igitigiri cy'abantu basohotse mu ngoro y'Imana, bari hanze batakinjira mu ishengero. Umwasi yarokeje kwizera kwabo. Twogira ama statistique nka wosanga igitigiri kinini burya kitari mu mashengero kandi akatwita manini. Igitigiri kinini ari cy'abantu bakubiswe n'inverse meje kuvuga ngaha. Bivuga ngo agenda kandi ari mare, kandi uburyo abikora mu buryo buyoberanye cyane. Bivuga ngo agenda arondera umuntu yo wasinziriye kugira murose. Mugabo bici tubwira ikintu gikomeye cyane, itubwira ngo mwirinde ibiboreza. Mwakabonye kuri witi abagute, mwirinde ibiboreza mwame mugavye. Narikara aragenda gutya, bivuga ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye. So bavuze ibiboreza, hariho ivyo dusanzwe tuzi, turazi itabi, turazi inzoga. Bivuga ngo mwirinde ibiboreza. Alors mugabo naze definition imwe y'ibiboreza. Ibiboreza ni ibintu byose bifite capacité yo kugukontrola, ni ibintu byose bifite capacité yo kukuganya. Ikintu cyose kiganyije umutima wawe gicitse kiboreza kuri wewe. Ko biye naravuze ngo mwirinde inzoga, yavuze mwirinde ibiboreza byose. Mwandi majambo, ibiboreza bishobora kuba byinshi. Hashobora kuba inzoga, ishobora kuba filme, ishobora kuba abagenzi, ashobora kuba akazi, ishobora kuba siporo. Bivuga ngo mwirinde ibiboreza. Mwandi majambo, ikintu cyose kigamije kukuganya umutima wawe ucirinde. Ikintu cyose kigamije kukudomina ucirinde. Nicyo gituma Paulo yavuga ngo byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira ikimazi. Hane kavuga ngo byose turavyemerewe ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Yavuga ati ikintu gitanguye kukuganza gicitse kibi. Kubera iki? Kubera Imana ikeneye kukuganza yo yonyene. Ikeneye kukuganza amasaha 28 kandi ari yo yonyene. Alors biri kivuga ngo rero mwirinde ibiboreza. Mwene majambo, wirinde ikintu cyose kigamije kugutwara, wirinde ikintu cyose kigamije kukudomina. Alors ibi rero ntiyanavuze ngo nzokurinda ibikuboreza, yavuze wewe wirinde ibikuboreza. Mwene majambo, ibikuboreza ni wowe ubizi. Kuri umwe abagenzi bashobora kutamudomina, mbwa ku wundi abagenzi bakamudomina. Praise God. Kuri umwe sport yashobora kuba ari ikintu gisanzwe gusa agenda akagira, mbwa ku wundi ashobora kuba akorana sport ku buryo sport imuganza, ku buryo yumva ko n'ikoraniro riheba akagenda muri sport.
kuri umwe ashobora ku televiziyo igacika ikigirwamana, igacika ikiboreza, kuko niyo izimya ngo asenge, niyo izimya ngo asome ijambo ry'Imana, yacitse ikimuboreza. Birivuga ngo ivyo byose mwirinde ibiboreza, kubera umurezi wanyu agenda mwene majambo ugisamariye muri ivyo. Ni nkaho ariko akubwira ngo tanga utarasamara ntararonka akaryango yinjira namwo. Ukiri maso ugikangutse, we aracari hirya no hino azunguruka arondera usinziriye. Yasinzirijwe n'iki? Nico yayise ibiboreza. Amen. Rero naho umuntu wenyene yanariza mu buzima bwanje, mbega iki kiramboreza cyangwa nikimboreza, nikiye kintu kimboreza mu buzima bwanje. Hama bivuga ngo ivyo bintu uje utangura kuvyirinda, ufata ingingo yo kwirinda ibintu kanaka bikuboreza. Amen. Sindashika neza aho nashaka, tubandanye. Agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarosa. Kazataraba acha ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Mugashashe gone kandi kantu muvize hejuru ivyo yavuze ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye umurezi wanyu ari wo wamugwanizi. Agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarosa. 9 mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishizwa kuri bene data bari mw'isi. Kakanu sizi ko mwakumvise. Ninge gavuga ati mumugwanye, mugabo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Ariko bwa kabiri mumugwanye kandi ngo muzi yuko ibihe bibi muri ko muracamwa atari mwebwe mwenyene mubiciyemo kw'isi. Ngeri mwagasomye vrai. Praise God. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishizwa kuri bene data bari mw'isi. Bari ngarika arakubwira ngo nuwava wimvira ati jewe vraiment ndabonegwa cyangwa ibintu ndiko ndacamwo nta wundi muntu numwe. Sakarabaya. Muri 1 Pierre 2:4 katwasome. Haleluya. Nari mvuze ngo haleluya. Nashiseyo 1 Pierre 4:12. 1 Pierre 4:12 avuga ngo abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze nk'aho mubonye kataraboneka. Praise God. Muze kantu paho Petero karavuga haba muri murongo duhereko cyangwa uyu murongo akavuga ati nk'ubu Felix ni wacanu ukabona ibintu kanaka biriko birakugerageza, ntibigukange nk'ata arakataraboneka. Mwene majambo ntuwifate nkaho umenga mw'isi yose bibaye kuri wewe gusa. Amen. Ningereka kubwira ati ntubaye uwa mbere, uravye uhera ku ishengero rya mbere gushika uno munsi, ntubaye uwa mbere uciye muri iyo nzira. Ntubifate nkaho umenga nakataraboneka, sakataraboneka. Woshaka wobona uwundi muntu yaciye muri iyo nzira hamara hanesha arangiza amahoro aho hantu. Ati ibintu uri kuracamwe nubicemo nkaho umenga nakataraboneka. Kubera kataraboneka ubifate nkaho umenga nakataraboneka, uca wisanga ahantu umenga mana je urambonera, mana kubera iki jewe ibi. Ariko bakubwira ati ukaba kugeragezwa n'ubupfuvyi, hari abandi bageragejwe n'ubupfuvyi baranesha mu bupfuvyi. Praise God. Ukabugeragejwe no kubura ivyo urya, hari abantu babuze ivyo barya bakomeza ukwizera, hama ukwizera kwabo kubaha ivyo kurya. Uri kugeragezwa n'ingwara, hari abandi bantu bageragejwe n'ingwara hama bayinesheje ukwizera kwabo batakona amagara meza. Ningariko bakubwira ati ivyikura camwo sakataraboneka. Niganza mugenza batawantu hagaze sakataraboneka. Siwe wa mbere utakaje akazi, siwe wa mbere ivyo bikubayeko birashoboka kuvyabaye no kubandi. Mugabiri ikintu gikomeye cyane.
ngo uwo muri uri muri mwe bwo kubagerageza nimufate nk'uko arakataraboneka. Praise God.